Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Cyambere na mbere mbanje gushimira umuntu yanyeretse ngaha muri Pantasi natakihasengera Imana imuhezagire. Je mbanje gushima Imana kwa kabiri tariki 12 niho nari kuza gushima Imana mu gatondo ariko biranka. Umva kuva itariki 12 nakwije umwaka nakize. Rero nukuri ndashima Imana cyane. Mwe nazanye n'ibintu nakuramwe ibinini ndabimira. Rero ndashimiye Imana cyane ukuntu nabimira nitwaza akabido k'amazi. Narashika ngiye kubitora abana abaganga barambwira ati wewe rero kuva kure reka tukujane muri wa Karede. Ndavuga ati oya je ni munjana muri wa Karede. Ko navuga ati nkaja muri wa Karede ndahava ndabitora ntahe nabonanye n'umukozi w'Imana ngo abisengere. Amezi yose nabifashe umukozi w'Imana ntamubonye sinigera ndabishira mu kanwa n'amazi asengeye. Rero ncangumaho itariki rero 10 gwifata itariki 23 z'ukumunani muri 2023 ndabankura ku miti itariki 12 z'ukwa kabiri mu 2024. Rero ndashimira Imana cyane cyane kubona ndi muzima, kubona narakize ungere ibi byose urabona ukuntu byangana nta na kimwe nataye. Warabigumanije byose narabibitse ngibi byose narabibitse. Abantu bakambwira ngo ngwaye umugera bantu b'Imana sukawase ngo bamubwira ko ngwaye umugera ibintu yari byinshi cyane urabibintu byamuhereyemo ntakire akabwirwa n'amasengesho bambwira ngo ngwaye umugera. Abambona bose bambwira ati umugera ni ugomba unyice. Nkaraba ku ifishi nkasanga nta mugera bantoye. Rero nuko ndashimira Imana cyane kubona nkiri muzima ndiho narahetse nta jipo nambara. Iyi jipo mbona ko ari nto mugamu narayizingazinga mu kuyambara. Shana uwo mukozi w'Imana yicaye ngaho Imana imuhezagire. Imuhezagire ngere imuhezagire yarambwiye ati we berata ntuzusubire kugiyo miti utafashe ikintu. Ariko iyo bambya namuvuga ati wewe nta ngorane ego nzoza ndabifata. Uyu mukozi w'Imana Imana izomumera ijuru yarambaye hafi akambwira ndamubwiye ati sengera iyi miti ninywere. Akambwira ati wewe umira imiti nkande wari niwe yisengere na jendi. Nava muhira saa 11 z'ubuca ngenze ndayinyoye nkaca niri kuko nakabido k'amazi niko nagendana. Rero nuko ndashimira ndabona ko umwanya uri kuratujana uravye ibintu yabize ntakire akaza gutabamba n'amasengesho gukomera amashimano yose. Ibintu biteye ubwoba ni byinshi cyane rwose biteye n'ubwoba bukomeye cyane. Ni byinshi ibintu ubiravye birarenze urugero birarenze no kwemera numva byanteye n'ubwoba kuko iyi miti sinumva ingene iri mu muntu hanyuma akaba agihaye ntabe yaragwaye. Iyi miti yonyine umenga yari kumugirira nabi. Ndatangaye rwose. Ikindi shimira Imana kuwa gatatu narabaye mu gihe cy'urupfu ndabwica na telefone abakozi b'Imana muri groupe gusenga guhindura ibintu ati je numva meze nabi numva neza nduwupfa. Burya rero baca baransengera. Ejo nca mbona inzoka duhagaze turi batatu mbona inzoka ije nije nayibonye nca ndiruka. Muwo mwanya nyene nza numva ngaho umengo ni ikintu cizingiye nyingata. Aha mwizosi numva umengo ni ikintu cizingiye nyingata. Nunamye uku namva umengo iki cyose kigira gikoroke. Niho naca ndabivuga muri groupe n'uwo mukozi w'Imana ubwo nyene acara telefone acambwira ati reka dusenge. Ubwo nyene numva umengo n'umuyaga uri kurinjira muri jewe. Rero nukuri Imana ihabwe icubahiro yarankuye mu rupfu kuva kuwa gatatu. Imana ishimwe. Ikintu nobanza gushimira Imana ubwa mbere je nari narameze nk'umuntu azimirira atwawe na Shatani n'abadayimoni. Hama Imana yabanshubije muhira inyuma y'imyaka nka 13 irongera irampuza n'umudamu twaragize mariage ubu turi kumwe. Ico ca mbere ndagishimira Imana. Nagiye maze kuvyara abana batatu. 13 warataye urugo. Ngize mariage umwana wa gatatu avutse nabaye ngiye ubu n'umusore turareha. Ariko ndashimira Imana yo umudamu yihanganye
tukongera ubu tukaba Imana yari Pantasi ikamusubiza mu rugo. ikansubiza mu rugo. Ubu turi kumwe nawe nyene yaraje araraba ati ibi bintu abasenzi barananiwe, abapfumu n'abakonikoni abantu barakoteje birananirana. Ivyo ngeze muri Repentance vyahise bikunda, naje ndi umuntu ameze nk'umuzimu. Ikindi ca kabiri nagiye ndabona n'ibijya mwigisha vy'ibohero, nagiye banjanye ku bapfumu ba cane. Umwe aramera tugiye kubonana n'abadayimoni, ikintu narisambanya cane mu bisanzwe, mpita nakirwa n'abadamu benshi bahetsa abana abo hari ukungene yashanje intuzenyi igitambara cera arasiga n'umuti. Yari umupfumu ico gihe bariko bariyaranja ngo barabe ngo uko nosubira muhira vyaranse inyuma mugabo n'umuntu yari nyimviriye ambonye kuko je naramaze igihe ndyamiye ku Rusizi yamasangaho wirirwa ku Rusizi nabaryamye nk'igihe kininiya. Ababosi barimirayo rero umwe aransanga yaguma asanga arambaza, none wewe ko mbona umenga wari umuntu vyagenze gute ko umenga mpara numva bavuga ngo barakoroza? Arambwira ati wewe nzokuvuza uko bishoboka kose, ko mbona utari umusuma je nzokuvuza ingo ndakujana. Yaravuze ati nje nzokujana ni Tanzania aho bavura ndakuvuze. Aratanga amahera menshi yoba yababa nk'umuriyoni birananirana. Ico gihe we sinzi ivyo yaragiye gutora, aragenda aragira ubwoba, aca ndamubwira ati mbisa je ngende. Ndamubwiye ati mbisa ngende, arambazuna arabaza, amubajije aramubwira ati none burya yogenda ku mahera yiwanje ngo ega aragenda ntangorane. Nicaye rero arambwira aransiga umuti, burya rero hari ukungena abadayimoni bakora. 2:30 z'agatondo burya ngo baba batangiye gukora, nihabahamagara bakaza abanza kugutega akazuba akakubaza ko wishonjesheje, arakwigisha kwisonjesha kuko ugiye wariye burya ngo ntiwogaruka. Ahama rero ndicara arambwira ubwa mbere, ariko koko abantu banka kwisonzesha basenga Imana, kumbere na Shetani ategeka abantu kwisonzesha. Ndumiwe no kuri Imana yewe reka ni abantu banka gusenga bakakunda kurya. Ayo nukuri musenge ariko mwisonzeshe murondere mu bwiza bw'Imana. Shetani ategeka abantu kwisonzesha kugira ngo ubushobozi bwiwe bukore, mwebwe nimwo kwisonzesha kugira ngo inkomezi z'Imana zikore kwere. Ndatangaje ico gihe rero niho rero nahita ubwa mbere vyaranse. Arambwira ngo garuka, aransiga umuti ngo genda ku kazuba, ngo burya ngo hari igihe bagikanye ngo abakora ku murango ngo abakora buriko buraca ngo babakane ngo baza akazuba katse. Nunamye mpita mbona umuyaga mwinshi n'ifurufumba, niho nagenda uko nza mpita mbona abagore bahetsa abana benshi nibo basanganiye. Nari ntangiye kubona mu yindi si, mbona basanganiye ako mbona n'abantu bakera bapfuye bo mu miryango y'iwacu kuva kure baza batondekana. Mbona rero n'abakiriho rero, kandi abo bakiriho nibo bambwira ko bandoze. No muri leta mu bisanzwe bo twaraburanye ndabatsinda, niyo mvo yo kunanyomora. Ico gihe rero biragenduka ivyo ndabibona. Ikindi naco nabonye kujya kungene babwira sinzi umuntu yigishije hano ngo ntidutanga abadayimoni kurya. Je naravuye rongeze ahantu kuri kumuhana ngaha nyene mu gisagara, uno yarantunza arangaburira, arazana indya nyamumama akizana indya. Mbona umudayimoni mbere abadayimoni umwe kubera nayo namwe yagumye bankurikira ahantu mwicaye, acinjira muri nyacumba mbona barahunze, banyitse acaranzanira indya ngonge aje inza mbona umwe araduze nyene yikinga inyuma yiwe ntamubona, acampa agasopo ngo ntumubwire n'ikintu na kimwe. Nca ndahora nagombe ntangire kubivuga. Mpoze azanye indya ngiye kubega bwari ubugari n'inyama, arambuza ngo ntubige, ati yo je ndabirya pe. Nca ndabubega ku nguvu ndatora n'inyama, ndaduza ngo ntamire biranka. Binaniye nca ndata hasi, ntaye hasi nunamye gucyanye mu kanya gatonyi mbona imbeba atagoya na rumwe ifise irazira bitora, cihitirigira. Ivyo nca ndabibona uko ndavyumva ngaha mw'ishengero ati bwa bundi naje ivyo narabibonye. Ikindi naco turiko turavuga
imbeba icyo usanga ikuzimu izo mbeba zikorana n'ababikozimu ubwoya isa no mu kiganza cy'umuntu nta n'ubwoya yari ifise niyo yahise iterura ivyo icavuga ati ntuzi ko basokuru babandwa tumutato sinzire igindi kihe nca ndaduga ruguru nduze ruguru kubera nyene turi mu muryango w'abantu banywa inzoga mwene wacu yihanye mpita ndabimubarira arambaza ati none ko amasengesho twaterereje abandi barajambo bapfu mu bigenza cane biranka turakora ibishoboka biranka gose ntera inkuru kongene vyagenda ndamwiganira byose kungene byagenze n'ukungene nagiye ngaha mwiri shengero tukiri kwijabe numva ntangiye kutangira kwibuka bo muhira uwo mbonye ahubwo ndanamubonye ndamuzi naca niruka numva ntangiye kubakunda numva ntangiye kwibuka n'umuryango n'abana ndamwiganira byose kungene byagenze nkishika muhira mbona abadayimoni wa mbere araza nta nivyo gusenga mbere baje ari nk'ababiri ndaraba ati bwo nageze muri repentance ndimwe mwonjana aho mutanjanye nkirara ku rusizi ane mbone baragiye bukeye baragaruka busubiriye baragaruka n'ubwa gatatu baragaruka umunsi wo bugira gatanu mbona haje abagabo babiri bandanyaye ndabihweza rero ati mbe mana yanje je nza kubigenda gute icantangaje rero nkivugiryo naze numva ijwi rimbwira ngo sinakwigishe gusenga ngo mukubita amashi gose ngo nyarutse nca nikanguka rero umukozi w'Imana apote yatwigishije none kabasha ko yabitwigishije ari Bujumbura nkabandi ruguru ndikangura ndamuraba ndamubura baba dayimoni baba baramfashe mugabo ndabamijura ico gihe nahise mvuga ati basha je ndamanutse ndabona ngumwe hano nogira ingorane nca ndaza inje rero ngaha nca ndashimira Imana gose nsenga nagiye gushima ko ivya hano bikomeye nkigera kwijabe ubu yaransengeye ubwenge bwahise butakara kinkora sinibutse ikintu na kimwe yoba yarambwiye mugongeze kwa mwarimu Sherezi yo yambwiye ati none te yambwiye ngo hewe ngo ivyo uzoronka ngo uzubitungisha umuryango hama ngo uzubitungisha umuryango nca ndavuga ati emwe tu umugabo wewe ndumva je ko abandi bahora bantora arabakoze Imana kambye ati wewe ngoronze kugutunga urindire ni wapfa je nzoguhambisha nta yindi fashanyo bambwira ko bomba kandi dore mabarantunga mugo nkarindira ko mva nkabona nkavuga ati abantu bariko barankoresha gusa mbese wangende ndiko ndakorera isandu irindi jambo naryo Sherezi yo yambwiye yaje yambwira ngo kandi ngo uzokorera Imana ndamwihweza ati umugabo araho nawe ntaje je kuva nakaba isengero mw'isengero nta nico niyumvira no kuza gusenga sinajayo mugo guhera uwo mwanya sinasivye mw'isengero ubu urabona ndi umusekiriti ico ndagishimira Imana iryo yavuze ryarakunze Imana rero yarantabaye mu bintu vyinshi irandinda mu bintu vyinshi ivyo ndabibona mbere vyogera kure ahubwo Imana ishimwe Imana ihabwa icubahiro pe ndumva nk'umuntu atobaraza hano niwe yoba ahomvye gogo gose niwe yoba afise ikibazo canke umuntu akubitira yabona umenga aratoye imitenda akaca asohoka akiruka burya abazimu bo ntaho baba baroye baba bari hafi yacu mu kuturereka murakoze Imana ibahezagiye ukomera amashi umwami wa Kristo urumva hano hariho ubundi bushobozi buhasha abazimu kwera